Wow, ku bari Burundi murakaza muri Economy Designer 3.0 Plan. Iyi ni system ikoreshwa na M Global Company yatanguriwe mu gihugu ca Philippine mu bihumbi 2006. Akaba ari company yatangujwe n'abagabo batatu mubona hano, harimwo Visionary President CEO Dr. Ed Kabatong, ari kumwe na Francis Miguel ndetse na Maître John Aspirin. Bakaba bari bafise ubunararibonye bw'imyaka myinshi mu makampani bagiye bakorana nayo akora urucuruzwa rwa MLM, niko kuja hamwe bakosora amakosa yagiye akorwa n'izindi company, niko gutanguza iyi company. Imaze vukira muri Philippine ntibayigumije ko bagiye bekwiragiza na za Taiwan, Singapore, Brunei, Kuwait, Dubai, niko gushika muri Afrika mu 2012 ishikiye muri Nigeria. Irazana za Ghana, Togo, Cote d'Ivoire, Cameroon, niko gushika muri East African Community mu 2015 ishikiye muri Uganda. Irashana za Kenya, Tanzania, Rwanda, Congo, irasimbukira je za Malawi, Zambia, South Africa, niko gushika mu Burundi mu 2018. Iyi company mu 2009 niho yahabwa certificate muri kino kigo ca MLM. Nivuze ngo iyo company maze kuba certified muri kino kigo bisobanura ko company maze kuba stable. Iratandukanye na za company musanzwe mwama mwumvise hirya na hariya zitangura ukumva mu kiringo c'amezi runaka zahombye, zugaye, zaburi urengero, biratandukanye cane. Ari no mpamvu ino company no marashano yagiye araba yagira igihembo ca mbere ku isi mu myaka igiye itandukanye. Iyi company reka bifise amahangiro abiri. Ihangiro rya mbere ni ugukinga no guteza imbere amagara y'abantu. Ihangiro rya kabiri ni uguhindura ubuzima bw'abantu bato bato mu bamiliyoneri badasanzwe. Company yagiye hamwe n'amasosiyete agiye akomakomeye cyane ku isi nka za Nature's Way, DSM, Weda. Ibi ni bigo bihambaye muri Amerika, muri Europe mu guhingura ingaburo nyunganiramirire, ari nazo ngaburo company ikoresha mu gukinga no mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Zimwe muri izo ngaburo hari zifasha ku bantu bagendana uburwayi bwa diabete, hypertension, hepatite, gute, za anemie, insomnie, ibibazo byo kurangiza vuba mu mabanga bubatse haba ku bagabo no ku bagore. Harimo izifasha ku bafite ibibazo by'amaso, za epilepsy, amaparalize, ndetse n'izifasha mu ndwara zo mu nda, ibibazo byo kugira uburibwe mu mihango ku bagore no ku bakobwa. Hakaba n'izigabanya ibiro, babantu bafite inda nini bakeneye gutakaza ibiro, bakeneye kuja kuri taye ntoya. Harimo n'izifasha ku ndwara zigiye zitandukanye z'abana, hari zifasha ku rukoba mu gutanga umubiri mwiza, n'izindi zigiye zitandukanye. Ushobora kubaza umuntu yakurunkiye kano ka video kuguha detail ya buri produit yo muri no company, kuko company ifise ingaburo nyinshi cane. Reka rero tuje ku gice c'uburyo umuntu ashobora kwiteza imbere bikomotse muri no company. Kugira ngo witeze imbere muri no company, icambere ubanza gusabwa n'umutahe. Imitahe igiye itandukanye bitewe nuko n'uburyo bw'abantu bugiye butandukanye. Ushobora gutanguza umutahe w'umuriyoni n'ibihumbi 400. Hano baguhereza konte internationale, konte bitwa Neovas. Baguhereza na matrikire ku buryo igihugu cose wojamo kirimwe no company ufatwa nk'umumambre waho. Ikindi naco ku buryo igicuruzwa cose ca company ushatse kugura wemere kukirangura ku mafaranga make. Baraguhereza n'ipaki birimo ingaburo za company kugira ngo nawe uje kugerageza usangire n'umuryango wawe kugira ngo wishimishe n'ingaburo za company. Ushobora gutanguza umutahe w'imiliyoni 3,900. Baguhereza konte bitwa Technovas, ifise agaciro kuruta iriya konte ya Neovas mpejeje kubabwira. Kandi baguhereza na matrikire, baguhereza na produit nyinshi ziruta izo bahaye uriya mpejeje kubereka. Ushobora gutanguza umutahe w'imiliyoni 8. Baguhereza konti ifise agaciro kuruta ariya makonti yose mpejeje kubwira. Baguhereza na matrikire ndetse baguhereza na n'ingaburo ziruta izo bahaye ziriya zaba ari abandi iyo utanguje iyi Digivas.
ushobora gutanguza miliyoni 15,700 bahaguhereza konte bitwa Megavas ifise agaciro kuruta ziriya zose nagenda gusigurira, bahaguhereza n'amaproduit menshi aruta ayo bahereza bariya bandi. Bitewe nuko uhagaze, bitewe nuko watanguye, iyo umaze kwinjira muri no company uhasanga inzira 8 zo kwinjiza amafaranga. Hari inzira ya mbere bitwa retail profit. Iyi ni inzira yo gucuruza. Ku bantu bakunda kudandaza muri no company urahabwa uburenganzira bwo gucuruza, kuko ushobora kuzura postinga ingaburo za company, ushobora kuba ufise inshuti ubona ko zikeneye cyane, uraza muri company ukazigura ku mafaranga make kubera ko ufise ya matrikire, waza kuzicuruza ukazungukako amafaranga menshi cyane, aho uzosanga buri produit yose ucuruje ushobora kuyungukako ibice 25 kwijana. Hari inzira igira kabiri yo kwinjiza amafaranga mu gutanga amakuru. Abantu benshi murakunze gutanga amakuru yaho mugurira imyambaro n'ibindi, ariko ntimuronke komisiyo. Muri no company uzogenda uhereza amakuru umugenzi wawe mubana muri quartier canke se mwahuriye kuri Facebook. Iyo umuhaye amakuru agashima gutanga uzuriya mutahe wo miliyoni 400, ni ukuvuga ngo company kiguhereza ibihumbi 150 vya komisiyo kuba wamuzanye. Iyo ubashije kwinjiza umuntu agatanguza wa mutahe miliyoni 3,900, ni ukuvuga ngo company tiguhereza komisiyo y'ibihumbi 500 kubera ko wamuzanye. Iyo ubasha gutanga amakuru ku muntu agatanguza wa mutahe miliyoni 8, company tiguhereza komisiyo y'umuriyoni kuko wamuzanye. Iyo ubasha gutanga amakuru ukinjiza umuntu kuri wa mutahe w'imiliyoni 15,700, uronka komisiyo y'umuriyoni n'ibihumbi 500. Bivuze ngo ugenda winjiza amafaranga arutarutana bitewe n'abantu wahaye amakuru imitahe batanguje. Hakaba yindi nzira igira gatatu yitwa matching sales bonus. Ni ukuvuga ngo aha n'amafaranga baguhereza iyo bahuje abantu babiri wazanye. Bwa mbere na mbere dufate ko watanguje wa mutahe w'umiliyoni 400, uratanga amakuru kwa Anita, arinjira uraronka 150. Utanga amakuru kwa Bruno, arinjira 150. Company tegerezwa guhuza abo bantu babiri binjiye ikaguhereza ibindi 100. Akarusho gari rero kuri no mutahe, iyo umaze kwiza abantu babiri ba mbere, company hiti kongera ikonte zibiri z'ubuntu, ukagira ugasanga ufise konte zitatu waherutse utanguje konte imwe. Bivuze ngo iriya Neovas y'imiliyoni 400 irimo konte zitatu. Ni ukuvuga ngo aha wari winjije Anita uronka 150, urinjiza Bruno uronka 150, barabahuza bakongera 100, ugira 400. Ni ukuvuga ngo iyo uzanye umuntu agira gatatu, we aja asanga ufise imitahe 3. Uyu ni David acinjira baramuguhembera vya 150, ariko bakaca bamuhuza n'ino nshuti ahasanze Bruno bakakongera ibindi 100, niho bawinjiye 250 ku muntu agira gatatu. Waza n'umuntu agira kane ari we Kati, baramuguhembera 150, bakaca bamuhuza n'ino nshuti wahasanze bitwa Anita, bakongera ibindi 100, bakongera bakamuhuza n'ino nshuti yindi David iheruka kwinjira, bakaguhereza ibindi 100. Ni ukuvuga ngo ukamuronse ko 350. Bivuze ngo ku bantu bane ba mbere uburonse umuriyoni w'amarundi. Ibaze rero bano nabo barakubaza ati hariya wazanye abantu winjiza amafaranga nkayo, nabo nyine baca bagenda bagatanga amakuru kuko bafise inshuti zabo. Ni ukuvuga ngo iyo Anita agiye akazi n'abagenzi, Kati akazi n'abagenzi, David akazi n'abagenzi, Bruno akazi n'abagenzi, company igendera baguhembera, kuko niba arabazanywe na Anita na Kati bari munsi ya konti ya kabiri, buri umwe winjijwe na Anita n'umwe yinjiye kuri Kati, company irabahoza ikaguha 100, ikaguha 100. Buri winjiye kwa David n'uwinjiye kwa Bruno, company irabahoza ikaguha 100 kuri konti yawe ya kabiri n'iya gatatu. Niba konti yawe ya kabiri bayi matching ikaronka 400, ya gatatu ikaronka 400, menya kwire ya mbere yawe ichironka 800. Yo yamichironka inshuro zibiri z'amafaranga amashinzwe n'izo konti zibiri zo munsi.
abantu bazogenda binjiza abandi binjiza abandi. Uzosanga ufise umugenzi muri Zambia umwinjiza kwinjiriza abagenzi afise muri Zambia. Uzosanga ufise umugenzi ari muri Etats-Unis umwinjiza kwinjiza abagenzi afise muri Etats-Unis. Usange systeme yawe ugenda ikura ubuzima bwawe bwose, n'igihe utazoba ugihari n'umwuzukuru azokomokako ndetse na wavuka ari indapfa ajya kuri ano mafaranga. Niko rero uzosanga umaze kugira muri systeme y'abantu ibihumbi byinshi, aho uzosanga buri kone yose muri zirya zitatu ufise ishobora kuronka 24 paire y'abantu binjira ku munsi ku munsi. Aha ni kuvuga ngo usanga uronka abantu 72 ku ruhande rumwe n'abantu 72 ku rundi ruhande. Uzosanga ushobora kwinjiza miliyoni 7,200 ku munsi, miliyoni 50,407, miliyoni 216 za buri kwezi. Aha ni mu gihe rero umuntu atanguje wa mutahe miliyoni 3,900, akarusho we abafise nuko acinjiza abantu babiri ba mbere. Company ntimwongera konte zibiri nk'umwe wa mbere, ahubwo icimwongera konte zitandatu, akaba kwije konte indwi. Urumva ko umuntu afise konte indwi noneho yinjiza amafaranga menshi kuruta umwe wa konte zitatu mejeye kubereka, kuko we afise konte ziri ngaha zine munsi arizo yinjiza ko abantu yagiye arahereza amakuru. Amafaranga bagenda baramuhuriza kuri izi konte zine, abafise konte zibiri zicaye hariya hejuru zica zirayaronka inshuro zibiri zitakoze. Akaba afise indi konte iri hariya hejuru ica zirayaronka inshuro zine kandi itakoze. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yinjiza amafaranga menshi kuko aba afise amakonte ashika kuri 3 aguma yinjiza yicaye hariya. N'ahandi uzosanga batanguye kuguharurira kuri za pere zo ku munsi, aho usanga buri konte muri ziriya konte ndugufise ironka 24 pere y'abantu binjira ku munsi. Uzosanga ushobora kuronka miliyoni 16,800 ku munsi, miliyoni 117,600 burindwi, miliyoni 504 bya buri kwezi. Bishobora gutwara igihe ariko uzobishikako. Hano iyo watanguje wa mutahe wa Digiverse za miliyoni 8, akarusho uba ufise karuta kabajya abandi nuko umaze kwinjiza abantu babiri ba mbere, company hiti kongera konte 14 z'ubuntu, ukaba ugize konte 15. Ni ukuvuga ngo muri izi konte 15, izo 8 zo munsi nizo ushirako abagenzi. Hama amafaranga bagiye baraguhuriza kwizi konte 8 zo munsi, ni ukuvuga ngo n'amahera menshi. Uca usanga hari konte zicaye zine hejuru caziza zayaronka inshuro zibiri ku buntu. Ubu ufise izindi konte zibiri zicaye ari hejuru caziza zayaronka inshuro zine ku buntu. Ukaba ufise indi konte yicaye hejuru ici ziraronka amafaranga inshuro 8 ku buntu. Urumva ko uyu muntu biroroshe ko atunga gusumbya abandi. Aha ni muri ca gihe nugera ahantu uzosanga nyuma y'imyaka warubatse systeme nini, aho usanga buri konte muri izi konte 15 ironka 24 pere ku munsi, nuzosanga ku munsi ushobora kwinjiza miliyoni 36 ku munsi, miliyoni 252 ku burindwi, miliyaridi n'imiliyoni 80 bya buri kwezi. Akarusho ka mbere kari kuri wa wundi yatanguza wa mutahe wa Megaverse wa miliyoni 15,700. Ni ukuvuga ngo uyu agishiramwe abantu babiri ba mbere, company itimwongera konte 30, akaba kwije konte 31. Bivuze ngo muri izi konte 31, 16 zonyene nizashira ko abagenzi. Hama 16 zamara kwinjiza bakagenda bazihuriza ku bantu bagenda binjira bazihuriza, imwe bakayihuriza dufati karonka nk'amafaranga nk'umuriyoni. Ubu ufise konte 8 zicaye hejuru cazazironka ayo mafaranga inshuro zibiri. Ukaba ufise izindi konte 4 cazazironka ayo mafaranga inshuro 4. Ukaba ufise izindi konte 2 cazazironka ayo mafaranga inshuro 8. Ukaba ufise izindi konte iri hejuru ironka amafaranga inshuro 16. Bivuze ngo uyu muntu biroroshe ko atunga n'ingoga kuruta kuko inyungu ziza zirigwije inshuro nyinshi. Ari niyo mpamvu nagera ku rwego aho uzosanga buri konti ironka 24 pere ku munsi, uzosanga ashobora kwinjiza miliyoni 74,400 ku munsi, miliyoni 520,800 burindwi, miliyaridi 2 n'imiliyoni 232 buri kwezi.
hano rero hari inzira igira kane yo kwinjiza amafaranga bitwa unilevel bonus. Abasobanura ko abantu winjije bagenda bararangura ingaburo munsi yawe, ugenda urazironka k'ibice 10%. Ni ukuvuga ngo abinjijwe nabo winjije nabo baranguye ingaburo uzogenda uzironka k'ibice 5%. Cyo kimwe n'inzira igira gatanu nayo irerekana uburyo ugenda uraronka amapurusantaje ya buri product canke n'ibikorwa bikorwa munsi yawe bikorwa n'abantu bagiye urinjiza canke uko bagiye barinjizanya, ukagenda ubona amapurusantaje ya buri product zigenda ziragurwa. Mubone ko ana mafaranga n'amafaranga atandukanye n'amafaranga dasa buri yose arukwayo. Hakaba n'indi zigira gatandatu yerekana ko ziriya product ugenda urarangura muri company canke zikarangurwa n'abantu winjije zigenda ziguhereza n'amanota, ku buryo buri manota yose agenda arakura ageze ku 10 none utangura kugera ku rwego rw'abantu bafise grade muri company. Amanota 10 aguhereza grade yitwa silver executive, rizo ziri guhemba ibice 10% by'ibintu bikorerwa munsi yawe. Amanota 100 azoguha grade yitwa gold executive, rizo zari guhemba ibice 20%. Amanota 1000 azoguha grade yitwa global ambassador, rizo zari guhemba ibice 30%, kugeza kuri grade rya nyuma rya diamond global ambassador. Inzira igira ndwi yerekana uburyo muri no company abantu bagenda baraduzanya biratandukanye n'ubuzi busanzwe dusanzwe tumenyereye, aho usanga umuntu ashobora kuduga abandi bakaguma hasi, ariko muri no company uko mwagiye murinjizanya uko uwo munsi aronsa amanota canke grade nikagenda araduza n'abari hejuru bagenda bararonka ya manota na ya grade. Inzira ya nyuma irerekana uburyo muri no company hateguwe voyage. Abantu barakenera kuruhuka n'abanyamafaranga barakenera karuhuko, ari no mpamvu company yateguye vacances iba buri mwaka, aho abanywanyi baronka akaryo ko kuja gutembera muri Philippines canke muri Dubai canke muri Europe ku buntu. Muri kino gihe iyo company guhisemwo urarihirwa itike y'indege kugera no kugaruka, ukazoja gufungura kwa gusa ukaryama ku buntu, hama indwi zibiri ziheze ukigarukira. Aha niho usanga company yatumye abantu barenga 50,000 iriko irabaprena en charge. Bivuze ngo iyi company niho hantu ubonera imbaraga zayo. Iyo umaze rero kwinjira muri no company uzosangamo ubufasha bugiye butandukanye, haba ku ma office ya buri gihugu cyangwa se online, haraba inyigisho ku muntu mushasha bakwereka uburyo nawe wobikora. Mbese iyo utazi kwigisha haraba uburyo bwo kukwigishiriza, bakwigisha neza uburyo ushobora gukora business, bakwigisha izi product, bakwigisha uburyo nawe wobwira abandi ano makuru n'ubundi bufasha bugiye butandukanye. Nuko rero ndangirije hano ndababwira ati mwese Imana bahezagire, wemere kura umuntu yakurunkiye akana ka video ukamubaza ikibazo icari cyo cyose wagize bivanye n'igihugu herereyemo, ukamubaza hari office maze nawe ukaja kwiyandikisha, ukamubaza n'ubufasha bahereza umuntu mushasha cinjira kugira ngo nawe bashe kwiyandikisha. Murakoze, Imana ibahezagire.